Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye hose hirya no hino ku isi turabifuriza amahoro y'Imana cyane ndetse tunabaha ikaze abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kugenda muramererwa neza cyane. Turabaha ikaze nga kuri no monesha kure yacu na yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudenda ibandanya kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabaha ikaze rero mu makuru agezweho muri uno mwanya by'umwihariko kuri uyu wa kane kwigenekerezo 24 gitugutu 2024 by'umwihariko ndabahaye ikaze aho tugiye kugoroka ku ngingo nkuru zikurikira. Mu nyuma y'iko nga mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko hamaze iminsi haravugwa amakuru ya bamwe mu basoda baherutse kugwa mu shamba rya Kibira muri operation zitigeze ramenyekana ndetse ku munsi w'ejo haheze amakuru yaturukaga imbere mu gihugu c'u Burundi akaba yavugaga yuko rero abarundi bari mu kiriyo mu nyuma yaho rero imirambo canke ibiziga by'abasoda abashika bagira ku bitigiri 80 b'iki gihugu rero yaratoraguye mu shamba rya Kibira nk'uko rero ariko byakugenda biranyuzwa ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru aravuga ko uyu munsi rero by'umwihariko habaye by'umwihariko umuhango wo gushyingura abo basoda mu cubahiro nk'uko bikomeza kugenda biravugwa. Ni mu gihe rero by'umwihariko higanjemo abasoda bakuru ndetse n'abandi bato bato nk'uko amakuru yama aradushikira ndetse kugeza amagingo yangaya ya leta y'u Burundi ikaba yirinze kugira ikivuga ku bigendanye by'umwihariko n'ibi bikorwa canga se by'umwihariko ku bigendanye n'izo operation zimaze iminsi zirakorwa ngaha mu Kibira. Uburundi burasa n'ubwaziwe by'umwihariko muri kino gihe mu nyuma y'uko buriko burapfusha canke baratakaza abasoda benshi bagiye batandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru yama aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero witegereje bikomeje kugenda biravugwa canke bikomeje kugenda biratangazwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko ukareba uburyo bariko baratakaza abasoda mu buryo bugiye bitandukanye ukaraba uburyo rero ibintu bihagaze urabona yuko nga mu Burundi ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda haradusumira. Amakuru kandi yakomeza kugenda aradushikira nuko Uburundi bwongeye gutakariza abasoda benshi cyane mu ngwano zimaze imisi ziraba ku butaka bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nubwo hatigeze haratangazwa umubare w'abo basoda nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Muri RDC habagwanyi bashika ku majana 212 biganjemo abazarendo abarundi n'aba FARDC nibo bamaze kwicwa by'umwihariko mu ngwano zimaze imisi ziraba cane ingwano zatanguye ku cyumweru kwigerekereza 20 gitugutu 2024 mu gace ka Karembe Gahira ndetse na Bigogwe. Societe civile ekaberi iri kugenda yemeza ayo makuru nk'uko yama aradushikira. Ni mu gihe kandi by'umwihariko ingwano zishobora kongera kwaduka ndetse no kwibonekeza nga muri kino gice mu gihe bamwe bakomeza kugenda bamagana umugambi wa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera ndetse batari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko umugambi wa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo by'umwihariko ugendanye no kugerageza guhindura itegeko nshinga by'umwihariko ushobora kuzotuma ibintu birarushaho kuba bibi cyane ndetse ibintu bikaba bishobora kuzaca birahindura isura nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko hari bamwe bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko bateye impungenge n'ibishobora kuzakomeza kugenda biribonekeza canga se ibikomeza kugenda biragaragara nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru yama aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko batari bakeya bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko rero batewe impungenge mu gihe by'umwihariko andi mashaka agiye atandukanye ashobora kuza kutakira neza ibi bintu. Mu gihe by'umwihariko Moise Katumbi umunyakatanga aherutse kuganira n'abamenyesha makuru ngaha i Kinshasa yari yamirije ndetse havuga yuko ibintu biriko biraba canke ibintu bikomeje kugenda biratangazwa nga ku butaka bwa Kongo bigendanye nuko Tshisekedi yo bari karagerageza kuzohindura itegeko nshinga bishobora kutazokirwa neza bikaba bishobora kuzotuma ibintu birarushaho kuzamba nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko batari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko bateye impungenge bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko ingwano zishobora kuzakomeza gufata indi ntera nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
Reka amakuru yacu nandi akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ubwo nuko mbahaye ikaze abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, twizere ko mumeze neza, by'umwihariko abatwumviriza bari nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cane. Abatwumviriza bari ngaha ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi yose, twizere ko mumeze neza ndetse mukomeje kugenda muragira ibihe byiza cane. Ndabahaye ikaze rero, niba ari ubwa mbere usenga hapso ndakwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu. Biravuga ko ngaha mu gihugu c'u Burundi habaye umuhango wo gushingura, by'umwihariko mu buryo bwa bwishwa cyangwa se mu buryo by'umwihariko batashatse yuko abantu babimenya. Ngaha mu gihugu c'u Burundi hakaba habaye umuhango wo gushingura zimwe mu ntwazangabo n'abandi basoda bagiye batandukanye baherutse kugwa rero ngaha mu shamba rya Kibira. N'ibitero byabaye ngaha muri rino shamba, ariko ntibyavugwa rumwe cyangwa se ngo leta y'u Burundi icira bitangaza. Harakomeje kugenda avuga ko rero hatoraguwe ibitigiri by'abasoda bishika rero ku 181, nyuma biza kuvuga ko rero by'umwihariko bajyanywe mu bitaro by'uburuhukiro ngaha mu gisagara ca Bujumbura bashika kuri 80. Icyakora nyuma yabo biravuga ko hari andi makuru akomeye cyane yagiye aratangazwa yerekana ko hongeye gukorwa indi operasi igendanye no guca intege abo mu mari wa FDLR ndetse na FRN nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru yama aradusomera. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko nubwo leta y'u Burundi yaje kugenda irabihishira ntice by'umwihariko irabitangaza, amakuru akomeza kugenda haradushikira canke akomeza kugenda aradusumira, nuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse kugeza magingo aya ngaya by'umwihariko abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko u Burundi bwamaze kugenda by'umwihariko birinjira by'umwihariko mu bigendanye n'ikiriyo, ndetse uyu munsi akaba ariho habaye umuhango wo gushingura abo basoda. Amakuru yihuta akomeza kugenda aravugwa, by'umwihariko aravuga ko ari umuhango witabiriwe n'abantu bake bake, by'umwihariko mu bayobozi b'u Burundi bakuru bizewe, harimo intwazangabo z'u Burundi zigiye zitandukanye zirongoye by'umwihariko amakampi agiye atandukanye ndetse n'amabatayo n'ibigo bimwe na bimwe bitorezwamo abasoda. Hakiyongeraho rero by'umwihariko ndakiyongeraho General Prime Niyonga basanzwe ari umuyobozi w'igisoda c'u Burundi cyangwa ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi. Hakiyongeraho n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, by'umwihariko bakaba baje kugenda bagaragara muri uwo muhango. Byavuzwe ko rero u Burundi buhava burafasa ingingo ndetse n'umugambi ukomakomeye cyane wo kurinda umutekano ku buryo bukomakomeye cyane. Icyakora nta bindi byinshi byatangajwe, icyakora byavuzwe ko hagiye gutangura amavugurura akomakomeye cyane mu bigendanye n'igisoda c'u Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira. Nkuko twama turabishikiriza ku munsi w'ejo, amakuru yaturukaga muri kino gihugu imbere by'umwihariko yavugaga ko abarundi benshi biganjemo abegereye intwaro zigiye zitandukanye bari mu kiriyo mu nyuma yaho rero imirambo y'abasoda bashika kuri 80 b'iki gihugu yatoraguye mu ishamba rya Kibira, nkuko rero byama biranyuzwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Aya makuru akimera kugenda arasohoka, bimenyesha makuru ndetse nabegereye inzego z'umutekano z'u Burundi n'umuvugizi w'igisoda c'u Burundi baratangaje neza yuko by'umwihariko ibigendanye n'abo basoda nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira byagaragazaga ndetse bikanerekana neza yuko by'umwihariko abapfuye canke abaje kugenda baragaragara ko bapfuye ari abasoda bace bake barimo n'ufise ipeti rya majoro bagwenga muri Kongo, ndetse gushika amagingo yanga bakaba baratangaje ko bakubiswe n'inkuba. Icyakora hari abasoda bakubiswe n'inkuba, ariko kandi mu nyuma biza kwemezwa ko hari abandi baguye nga muri kino gice. Aya ni amakuru yatanguye kugenda aramenyekana ku munsi w'ejo, by'umwihariko aho leta y'u Burundi yo itigeze iremeza canke ngo ihakane iby'aya makuru. Kimwe cyo by'umwihariko aya makuru kandi aranemeza ko ibitigire by'abasoda abapfuye bashika kuri 80 byari biri mu buruhukiro bw'ibitaro bya gisirikare biherereye mu gisagara ca Bujumbura. Abishwe biganjemo rero abo mu ngabo z'u Burundi hamwe n'inyeshyamba za FDLR zigwanya rero ubutegetsi bw'u Rwanda, abo mu bwoko bw'imbonerakure ndetse n'abo mu yindi mihari igiye itandukanye yitwaje ibirwanisho irasanzwe ifisanye ubufatanye na leta y'u Burundi. Biravuga ko kandi harimo n'intwazangabo z'u Burundi nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru yihutse akomeza kugenda haradusumira canga akomeza kugenda aratugera by'umwihariko nkuko byama biragaragara, nkuko byakomeje kugenda biravugwa nuko abo bose bari mu shamba rya Kibira mu mugambi leta y'u Burundi ihurizaho rero na FDLR n'indi mihari igitandukanye bagendanye bafise gahunda yo gutera igihugu cy'u Rwanda.
ku rundi ruhande rero bikavugwa ko rero by'umwihariko abasirikare bishwe mu byaturutse by'umwihariko canke mu byaje kugenda bigaragara byarateye gusubiranamo kwabo. Ivyo bikaba rero bibaye mu gihe hari andi makuru yemeza ko Uburundi bumaze imisi buratoza abagwanyi bashika ku bihumbi 50 biganjemo abo mu wa FDLR FRN mu rwego rwo kwitegura gushoza intambara ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Ariko kandi so bwa mbere nga muri no shamba by'umwihariko rya Kibira ribonekamo imirambo y'abasirikari baba bishwe mu buryo rero bw'amayobera, kuko rero no mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka wa 2024 rero nabwo rero hari haratowe imirambo canke ibitigiri by'abasoda birenga 30 irimo rero by'umwihariko n'abari bambaye imyambaro y'igisirikare ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo, nk'uko amakuru yamara dushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu rero by'umwihariko Burundi bwararuciye burarumira ntibwagira icyo bitangaza ku bigendanye n'ayo makuru, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hari by'umwihariko amakuru avuga ko hari itsinda ry'abasoda kabuhariwe by'umwihariko ritigeze riratangazwa aho ryavuye ryoba ryaraje rikagaba ibitero, ndetse by'umwihariko rikaza kugenda rirakora amateka muri ivyo bice nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero abatari bake bariko baribaza by'umwihariko amaherezo y'ibi bikorwa mu gihe Burundi bwakomeje kugenda buraburirwa kenshi by'umwihariko gushigikira iterabwoba ngaha muri kino gihe cyangwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no mu isi muri rusange, ari imwe mu bintu bikomeza kugenda by'umwihariko biratuma abantu benshi bashobora guhura n'ibibazo by'ingwano. Ni mu gihe Burundi bumaze imisi rero buratanguye ibikorwa by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ibikorwa bigendanye no kurabira hamwe by'umwihariko mu bikorwa bigendanye no kurabira hamwe rero by'umwihariko uburyo gahunda z'amatora zigomba gutangura gutegurwa. Uburundi by'umwihariko buriko buritegurira amatora meza yimirijwe mu mwaka wa 2025 2027 by'umwihariko nk'uko ku munsi w'ejo aribwo hatanguye ibikorwa byo kwibaruza kuba kwije ibyangombwa bazomererwa ayo matora. Ayo matora nayo biravuga ko rero ashobora kuzogaragaramo akantu cyangwa se ibihe bidasanzwe, mu gihe bivuga ko abagwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje kugenda bararyamira amajanja ku buryo mu gihe imipaka izaba idacunzwe neza cyangwa itarinzwe neza bishobora kuzotuma ibintu birarushaho kuzamba cyangwa gufata indi ntera. Nubwo abarundi bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye imbere nga muri kino gihugu c'u Burundi, abarwanyi bashika ku majana 212 nibo rero biciwe mu ngwano imaze icyumweru irabera mu bice bigiye bitandukanye bya Masisi ndetse na Warikare. Izo teritwari zombi zikaba zaramaze kugenda zirigarurirwa n'umuhari wa M23. Aba biganjemo abarundi, abawazarendo, aba FDL ndetse namwe mu ngabo z'u Burundi nk'uko amakuru yamara dushikira. N'ingwano zatanguye kuwa Mungu kwigenekereza 20 Gitugutu 2024 ndetse akaba ari ingwano zaje kugenda ziraduka canga ziribonekeza mu nyuma y'iko by'umwihariko hari hamaze imisi by'umwihariko hasa naho harimo agahenge. Mu kiganiro umumenyeshamakuru by'umwihariko utatangajwe amazina yiwe kubw'umutekano uri ngaha mu mujyi wa Goma yagiranye n'umuvugizi wa societe civile mu gace ka Warikare bwana Jean Paul Barigene yaravuze ko umuhari wa M23 rero umaze kwibikaho rero ibice byinshi byo muri teritwari ya Warikare bihana rero imbibi na Masisi. Bwana Barigene rero aravuga ko umwanzi wabo ari we M23 yinjiranye umuvuduko udasanzwe wo kwigarurira teritwari yabo ya Warikare ikize kubikungaye kuba ku mabuye y'agaciro nk'uko amakuru yama aradushikira. Bwana Barigene rero yaragize ati hano turamaze kubara by'umwihariko abagwanyi barenga amajana 212 bo muri Wazalendo n'ingabo z'u Burundi n'aba FDLR bamaze gupfira muri iyi ngwano, mu gihe rero natwe abanyagihugu dukomeje kuyigwamo. Mbabazwa nuko rero by'umwihariko ibi byose biba guverinoma yacu ibirebera atigire icyo yobikoraho. Bwana Barigene rero aravuga ko M23 rero yinjiye mu gace ka Gahira rero gaherereye muri grupuma ya Bashari Karembe irahafata. Ubu ngubu abanyagihugu bakaba bari barahungiye mu bice bya Gwama rero ndetse na Kirumbo, ariko nawe rero M23 ikaba iri kuhegereza kuhafata. Uyu muyobozi kandi arakomeza avuga ko ashima ubwitange bw'abazarendo bakomeje kugenda baritanga mu rwego kugira ngo bahangane n'umwanzi. Akaba agaragaza ndetse yaranerekana neza yuko by'umwihariko n'ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirakora iyo bwabaga nk'uko amakuru yama aradushikira
canke nk'uko bikomeza kugenda biradusumira muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko igikomeje kugenda kiribazwa ndetse n'igikomeje kugenda kiribazwaho neza n'abatari bakeya ni uburyo umuhari wa M23 ukomeje kugenda urarusha imbaraga izi ngabo zindi nyinshi cyane, ndetse bwana Tshisekedi akaba akomeza kugenda yirengagiza kuri gahunda bari baramusaba igendanye n'ibi ikomeje kugenda by'umwihariko bakomeje kugenda baramusaba muri gahunda zigendanye n'ibiganiro, ariko by'umwihariko bikaba bikomeje kugenda by'umwihariko birafata ndetse by'umwihariko birakomeza kugenda biragorana. Inzego za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero by'umwihariko zarakoze ibishoboka byose, zararwanya mu buryo bwose bushoboka, ariko ibigendanye no kuba botsinda uyu mwari wa M23 byo byaramaze kugenda biragorana, ndetse bikaba bikomeje kugenda birafata indi ntera. Kugeza ubu rero by'umwihariko inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ziragaragaza ndetse zikaba ziriko ziranerekana by'umwihariko yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru yama aradusumira muri rusange. Reka tugaruke nga mu burasirazuba bwo hagati hakomeje kugenda haravugwa ibitero bikomakomeye cyane. Igitero gikaze cy'ingabo za Israel cyarahitanye abasirikare ba Libani nk'uko amakuru yama aradushikira. Uyu munsi kuwa kane kwigenekerezo ya 24 gitugutu 2024 igisirikare cya Israel cyaragabye igitero mu majyepfo ya Libani kigwamo rero abasirikare bashika muri batatu b'iki gihugu cya Libani. Iki gitero cyarakozwe by'umwihariko mu gihe Ubufaransa bwakiriye inama yo kwegeranya rero inkunga yo gufasha igisirikare cya Libani, ibonwa by'umwihariko nk'ikintu gikenewe by'umwihariko cyane mu buryo ubwo aribwo bwose bwo gushakira rero umuti intambara iri hagati ya Israel n'umwari wa Hezbollah binyuze muri diplomasi. N'amakuru rero yatanzwe n'abajejwe umutekano aho bavuze ko abasirikare ba Libani bishwe nk'uko bikomeza kugenda bigaragara by'umwihariko bishwe ubwo barimo guhungisha abantu bakomeretse mu nkengero z'umudugudu wa Yatera mu majyepfo y'igihugu. Bishwe rero saa 10:15 shika muri 15 za mu gitondo ku isaha yo muri icyo gihugu nk'uko amakuru y'amaradushikira. Aka gace rero ni kamwe mu turere two ku mupaka twakubiswe na Israel mu bitero imazemo rero ukwezi byo kwihimura ku muhari wa Hezbollah ushyigikiwe na Irani mu bushyamirane bwaturutse mu ntambara yo mu ntara ya Gaza nk'uko amakuru y'amaradushikira. Ibyo bibaye mu gihe kandi abantu barenga 2500 biciwe muri Libani n'abarenga miliyoni bateshwa ingo zabo nk'uko rero Libani yabyivugiye mu nama rero iri kubera i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikaba ari inama by'umwihariko igamije gukusanya imfashanyo y'ubutabazi ndetse no gushyigikira ingabo za Libani ndetse na Hezbollah. Minisitiri by'umwihariko w'intebe w'agateganyo wa Libani Najiba Mikati rero yaratangaje ko igihugu cye gishobora kohereza abasirikare bashika by'umwihariko ku 8,000 mu mugambi wo guhagarika imirwano, ariko kandi asaba amahanga inkunga y'amahera n'imyimenyerezo ya gisoda. Ku rundi ruhande umuhari wa Hezbollah wavuze ko abagwanyi bawo mu gitondo cyo kuri wa kane rero by'umwihariko basakiranye n'ingabo za Israel ku mupaka wa Libani by'umwihariko mu mujyi wa Aita ari Shaba by'umwihariko, ariko nta byinshi biramenyekana kubigendanye no kuri iyo mirwano nk'uko amakuru yama aradushikira. Israel yarakomeje kugenda igaragaza ndetse inerekana neza yuko yiteguye gukomeza gukaza ibitero mu gihe by'umwihariko ivuga ko itazigera iratuza cyangwa se igahagarika ibitero mu gihe yemeza ko by'umwihariko hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigendanye no komeza kwibasira iki gihugu. Ibindi bihugu bigiye bitandukanye nabyo byarakomeje kugenda bigaragaza ndetse biranerekana neza yuko by'umwihariko amaherezo uko byagenda kose by'umwihariko bizakomeza kugenda birahangana, ndetse birakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'ibyo bitero bikomakomeye cyane. Mu minsi iheze nibwo Irani yohereje umuriro w'ibisasu biremereye cyane, ndetse by'umwihariko ibyo bisasu byaje kugenda birahitana abatari bakeya nk'uko byama biradushikira n'abasoda ba Israel. Ibi byatumye umushikiranganje wa mbere wa Israel bwana Benjamin Netanyahu agaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko azatuza ari uko amaze gushyira iherezo kuri izo ngwano nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa amakuru akomeza kugenda aradusumira.
mu byakurikiyeho kandi Israel nanone Benjamin Netanyahu yaje kugabwaho ibitero biremere cyane mu rugo iwe ariko bihuza nuko atari ahari nkuko amakuru yama aradushikira. Yaragize ati muragerageza murashaka kunyica njyewe n'umugore wanjye ariko ntimuzabigeraho, ndetse ibi ntabwo biraza kunca intege, ahubwo ndakomeza kugenda ndabarwanya mu buryo bukomeye cyane, ndetse by'umwihariko ndakomeza ibitero bikomeye cyane. Israel mu nteko rusange ya ONU iherutse kubera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC, bwana Benjamin Netanyahu ntiyari umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko biteguye kuzakomeza guhangana ku buryo bukomeye cyane, by'umwihariko n'imihari igiye itandukanye haba muri Libani kuri Hezbollah ndetse by'umwihariko no kuri Hamas mu ntara ya Gaza mu gihugu cya Palestine, ndetse hakiyongeraho by'umwihariko n'ibitero bashobora kuzagaba mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu by'umwihariko abakomeza kugenda baratumenyesha amakuru baravuga ko Israel ikomeje kugendera akazi ibitero bikomakomeye cyane hano mu ntara ya Gaza ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta aravuga ko bariko barategura ibitero bikomakomeye cyane bishobora kuzibasira by'umwihariko aho ngaha mu gihugu cya Iran. Icyakora ibihugu birimo nk'Uburusiya byongeye gutanga umuburo ukomeye cyane by'umwihariko bigaragaza ko mu gihe Israel izakora ikosa rikomakomeye cyane ryo kugaba by'umwihariko ibitero, ndetse gushika ubu ngubu bakaba bavuga ko Israel ishobora kuzokora ikosa rikomeye cyane nigayo ibitero ku ngufu cyangwa ku nganda zitunganya ingufu za nucleaire nga muri kino gice nk'uko amakuru yama aradushikira cyane cyane mu gihugu cya Iran. Ibi rero kandi biragendana n'uburyo Uburusiya bwamaze kohereza intwaro ziremereye cyane mu gihugu cya Iran kugira ngo zizifashishwe by'umwihariko nk'uburyo bwa Iron Dome, ikoranabuhanga risanzwe ryifashishwa mu gusenya ndetse by'umwihariko no gufatira ibisasu mu kirere bitaragera hasi biba byoherejwe mu gihugu runaka. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko Iran nayo ntijya umunwa mu kugaragaza ko izihimura ndetse bikomakomeye cyane ku gihugu icyo ari cyo cyose kizofatanya cyangwa se kikagira uruhara rukomeye cyane mu bikorwa bigendanye by'umwihariko no mu bikorwa by'umwihariko bigendanye no kohereza cyangwa se by'umwihariko no gufasha muri ibyo bitero Israel kirategura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ziriko zirasaba Israel kugenza make ndetse no kwirinda kurasa ku bikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane zaba inganda zitunganya ingufu za nucleaire ndetse by'umwihariko no ku nganda ndetse by'umwihariko no ku byicaro bigiye bitandukanye by'intwaro bishobora kuzotuma nga mu karere by'umwihariko cyangwa mu burasirazuba bwo hagati hibasirwa n'ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse ingwano ikaba ishobora kuzatuma ibiciro cyangwa se ibura rya peteroli ryibonekeza nk'uko amakuru yamara dushikira cyangwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byose bikaba bikomeza kugenda biratera urujijo. Icyakora by'umwihariko Israel yavuze ko itazatuza itarasenya Hezbollah ndetse na Hamas. Mwese ndabashimiye ko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbasha kugenda ndabategura ndetse nkabashikiriza hano kuri Burundi News TV. Dusubire mu masaha ari imbere.